DFTV. Tunda juhudi. Amahoro n'imigisha vy'Imana bibe kuri mwese muriko muradukurikirana kuri DFTV na cyane ku bakunzi ba DFTV Sport. Kuri mikoro mukaba muri kumwe nanje Mauri Ditoyi nkaba ndi kumwe na mugenzi wanje Blessant nkuko mubibona no munsi tukaba twashitse ngaha ku kibuga ca Centre Jeune Kamenge ahagiye kubera isozerwa rya tournoi rimaze imisi bera ngaha nkuko mureka mbwire mugenzi wanje Blessant atumeshe iyo match giye kubiyari. Ndabaramukije cyane bakunzi ba DFTV muri ko muradukurikirana kano kanya nkuko mutwabibemereye mu biganiro vyacu twarabwiye ko ziba turashika ku nkino zimwe zizoza zibera ngaha mu gisagara cya Bujumbura ndetse no mu ntara hagati tukabona no munsi twashyize ku kibuga cya Centre Jeune Kamenge aho haza kubera urukino ruza guhuza umugwi wa Etoile du Centre n'umugwi nserukira gihugu wabasanzwe bakina mu mugwi nserukira gihugu n'abakinyeyo kera reka dushike murabe uko bigeza kugenda. Akili tu kati yangu mdogo hapa mimi msogea sana mstari kwa sogea nyuma sogea nyuma Bakunzi ba DFTV Sport nkuko mwabibonye urukino rukaba ruheje kurangira ku ntsinzi ya FC Kavumu y'ibitsindo 2-1 reka twegere abakinyi bari mu kibuga n'abamenyereza n'abarorerezi nkuko bari benshi twumve ico bayivuga ko ruru rukino. Machi naweza nikasema haikuwa mbaya bali sisi tunamtegemea Mwenyezi Mungu na ndio mwenye atusaidia ushindi wa leo. Ni finale kama jinsi tulivyocheza mechi ya kwanza, nikizani watu waliona tuko happy sana kwa kuona quartier yetu Kamenge tunaipatia valere muinchi. Nikizani kila fasi yote waliona na Mungu alisaidia kwenye tulikuwa tunatafuta tulibifika heko. Ni kipi unaweza kusema mlifanikiwa kufanya ili kufanikiwa kupata ushindi? Ushindi nikizani kutoka mbali ni concentration, kila mmoja jikoncentre kwa kazi yake na tukafanza kazi kwa sababu ni inchi tunacheza. Ni inchi tulicheza nayo na sisi ni wachezaji wa inchi, lakini malgré tukichezea tulifanya ile effort ya kusema kama tunahakikisha kikombe kinabaki Kamenge. Felicitations sana. Merci. Bakunzi wa DFTV nkuko mubibona tukaba turi kumenga na Kizigenza umunyegori asamira umugiseruka gihugu Jonathan Nahimana. Jonathan, iyi match mwayakiriye gute? Muratsinzwe niki mwovuga mwabuze kugira ngo mushaka gutsinda runo rukino? Mimi naona upande wangu kitu chetu tumekosa ni concentration. Yani tulikuwa tunashikilia mechi hizi, yani kwa kisi tumeingia kwenye mechi hatakuwa natia nguvu kisi tunavyotia, ila kadiri mechi ilienda tumefika tunaona kama
mambo ameshabadilika na bidi tujiangaje. Tugerageje kuraba uru rukino abantu bagwitabiriye twabonye ko gwitabwe n'abantu benshi. Ni kiye kintu mu kwemerera abafana bari gutegura izindi nkino canke ahandi hantu atari ngaha kuri Centre Jeune? Hizi mechi ni mechi nzuri, zinafurahisha kila mtu. Tukitizama publiki ilikuwa nzuri, ila mechi kama hii tungepata nafasi tungeweza kuchezea ku stade ingekuwa vizuri zaidi. Asante sana. Haya, nashukuru. Sport nko muona tukaba turi kumena akizigenza w'intamba mu rugamba Saido ntibazonkiza. Saido wakire gute gutsindwa muri nurukino? Byari byo kwimenyereza gutsindwa n'ibisanzwe ko nabo nabakinyi kandi bakine neza, nibaza ko abantu bose babonye ukuntu biyanganye. Donc gutsindwa n'ibisanzwe kubera ari match zo kwimenyereza, si match za competition aho umuntu uca yishira intege ngo yitange jana kwijana. Ariko ugerageje kuraba kuri abakinyi bakinye byaboneka neza ko umugwi wanyu wa ku rupapuro waboneka ko ari umugwi ukomeye cyane. Mwabuze iki mu rukino cyatumye mushobora gutsinda? Nuko nkubwiye twese twakinye kandi twese twatege twashaka ko dusinda. Ntibyase ko dusindwa mugani baza ko mwabonye ko twagerageje gukina kubaruta mugabo insinzi twa n'umuntu equipe imwe ni twari gusindana twese. Ugerageje kuraba mu bantu bateguye izi nkino twabonye abarorezi bari benshi kandi bari baryohewe. Niko mwokwemera abarorezi bataraba ngaha mu Kamenge mu zindi quartier canke no mu gihugu hagati yuko mushobora kubashika ko nabo bagakina inkino nk'izi? Nibaza ko abantu bose ni kwitanga kandi igihe nyinshi usanga abantu benshi bagume mu mazu na akazi biki ni kuza tutegura utuntu nk'utu kubera abantu tubonane tunezegwe tuhurira ahantu hamwe abantu bose. Nibaza ko abandi abo baza kubona iyi match no munsi nibaza ko nabo baza kwiyumvira bategura kandi kantu koza gufasha abantu duhura ahantu hamwe. Murakoze cyane. Bakunzi ba DFTV nkuko mubibona tukaba turi kumwe na Seleman kizigenza umugwi serukira gihugu gutsindwa kuri urukino 2-1 na timu twavuga ko yari ntonya cyane kuri gerageje kuraba mwe iyo mwari mufise muvyakira gute muvuga ko habuze iki? Bon, upande wetu ni deception na naweza nikasema kwamba sisi pengine hatukuchukulia machi userie kwa sababu tulichukulia kama kujifurahisha tu ili tukutane na wachezaji wengine wa hapa na tukutane na wachezaji wengine wenye wanacheza nchi zingine mbalimbali ili tukusanyike kwa pamoja tufurahi kwa juu miaka mingi tulikuwa tukutani, so sisi tulichukulia hivyo, lakini kufungwa haitufurahishi. Ugerageje kuraba iyi de mwagize yo kuja hamwe mugategura urukino nk'uko twabonye ko abarorerezi zabaryoheye kandi banavyitavye ari benshi. Ni kiye kintu mu kwizeza nk'abarorerezi bo mu yindi mihingo canke mu gihugu hagati ko nabo mugiye kubashikako? Mboche mimi naweza nikasema ni kwamba wajitolee tu kama gisi kocha wetu amejitolea, so anachukua muda wake wa kutufanyisha mazoezi asubuhi na alipwi, na tunafurahi kuona na wenyewe walijitokeza wengi kuja kutusapoti kwenye hizi mechi. Na kifupi zaidi naweza nikaongea kwamba tunafurahi ujio wao kuja kuangalia machi yetu na kutusapoti. Vinatupa nguvu kwanza kuona gisi uwanja ulikuwa kama mechi za ligi na hivyo tu. Seleman, kitu gani kinaweza kuwa kilikufurahisha sana zaidi kwa mechi ya leo kucheza na wadogo zenu? Kitu chenye kimenifurahisha ni kwamba naona tu kwamba timu tulicheza nayo iko vizuri kwa kila kitu. Wapeti wanazoeana, wanajuana, wanajituma. Yani unaona kabisa kama pako ile shaka kwamba wanataka kutuprove kwamba na wenyewe wanaweza. So na walibionyesha kama wanaweza na walibionyesha muwanja. So kikubwa tu ni kwamba waendelee tu. Kwa muda zangu kasema hawajafika mbali wewe kwa matimu tofauti. Kama mwe naweza nikasema mshakuwa na experience kubwa sana kwenye naweza kwa football kucheza kwa ligi tofauti. Kitu gani mnaweza mkasema tuwasaidie, tuzidi kuwasaidia wadogo zetu tuna wapashe kufika mbali wafasi yenye na mshafika? Kwa kuwa hawana masponsor au manager kwa sasa, kikubwa zaidi chenye kinaweza kuwasaidia kwa sasa ni discipline tu. Discipline tu, hakuna kitu kingine, kwa sababu naona kama shaka wako nayo, wanaonekana wanazoeana, so ni ile tu kutaka kitu kifanya, discipline ndo waweke mbele. Kwa muda ukiangalia kitu kinaweza kuwa kilisababisha mwenye kutokupata ushindi wa leo ni kitu gani? Sisi kitu kimechangia hivyo ni kwa sababu sisi mazoezi tulikuwa tufanyi. Kama mimi nilikuwa na siku sifanyi mazoezi, nimeitwa tu wakati hizo mechi zimeanza.
unakutana na wachezaji wengi wenye wako hatukuwa na vitu vya kuzoeana, yani ile cohesion ya team kama team palikuwa hakuna. So mechi kama hizi zinahitaji kitu kama cohesion, kwa sababu unacheza na timu yenyewe wanazoeana kwa siku nyingi. Kwa nini hatukona wengine wachezaji ambao naweza kusema wako kwenye timu ya Intamba mu rugamba na wakati inaitwa kama nao wako hapa Burundi kwa muda huu? Ni kwa sababu labda pengine wenyewe hawakufanya mazoezi, kwa sababu mazoezi ni ya kujitolea. Kocha alitangazisha kama mimi nataka nifanyishe mazoezi wachezaji wenyewe wako wa nje ya nchi na wenye wa ndani ya nchi wenyewe wako tu nyumbani kwa hii muda wa hii magonjwa. So wenye walijitokeza ndo wenye walikuwa wanapata nafasi ya kucheza hizi mechi. Asante sana. Asante pia. Kocha na mahoro. Ego na mahoro. Ugerageje kurabura urukino kuntu ruhejeje kugenda niki wovuga ku ruhande rw'abakinyi baserukiye equipe nationale bo babuze kugira ngo bashobore gutsinda. Uravye ukuntu twakinye kuri jewe byanjyoheye, ndavye ukuntu abantu bitanze ko bamazigiye badakina kuri jewe novuga nti ahubwo bagize ikintu ciza ko kwerekana ko bagishoboye baronka amahirwe ko bazotera imbere cyane ko bazofasha igihugu cyabo. Ariko ugerageje kuraba kuri list y'abakinyi batanguye n'abakinyi bari mu kibuga twaboneka neza yuko equipe ya serukiye nationale ishobora gutsinda. None mwovuga ko mwaziki tactiquement nko mu kibuga? Oya gutsinda no munsi nakintu tuvuga ko twabuze. Burya umupira harimo amahirwe, urashobora gukina neza n'utsinde cyangwa ufite abakinyi beza n'utsinde. Kuri twebwe abakinyi bose bitanze mugabo nokeza batsinze kuko nabo nyene berekanye ko hariho akantu bashoboye, abarikanye ko hari ikintu bafise ku maguru. Ahubwo novuga ni igihugu dufasha abahungu batsinze no munsi tubateze imbere nabo nyene bazokine neza bazosirikiriye bazokwitange turozoronka abakinyi benshi mu gwisarika gihugu kugira tuzosubire muri kane dufise abakinyi beza. Uri mu bantu bateguye akagahigano gatonya twovuga kabiri ngaho kuri Centre Jeune, ni nkiwo kwemerera nk'abafana bo mu yindi mihingo canke mu gihugu hagati yuko nabo ibintu nk'ibi bagiye kubibona? Oya sinovuga ko nobemerera kuko ndavye umwanya usigaye umamisi dusigaye si myinshi, bisaba ko dusubira ku kazi aho twaje tuva. Gusa twe kuri jewe navuze ni reka umwanya ndi muhira ndabe ko nofasha bene wacu bajya bakina tugira entraînement dukina ama match, hanyuma nabajya bakunda kuraba nabo nyene tubahe uburyohe bw'umupira ko bari bamazigiye banyotewe kuraba umupira. Uravye abantu bari ngaho no munsi bari benshi ku buryo boza kuri stade abantu nk'abanye, urabona ko ari ikintu ciza igihugu cyo duteye imbere. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Bakunzi ba DFTV Sport tukaba turi kumwe n'umukinyi mu bakinyi bari baserukiye equipe yo ngaha mu Kamenge bashoboye gukora ibintu bikomeye mu gutsinda aba bakinyi bari baserukiye n'umugwi nserukira gihugu. Akaba ari kaka nkuko benshi musanze mubizi kuri stade. Kaka mwakire gute intsinzi? Tunafurahi kuona tumefunga. Juu tumefunga watu tunakwaga tunawatizamia eko sisi wadogo zao na ni kama ni ndoto kucheza nao. Hatukuwa tunajamini kama tawafunga, hata tulicheza ni mchezo wa pili, sisi tunajua tu tutafunga tu. Benshi mbere yuko urukino rutangura babona yuko muza gutsindwa, mbere hari n'abashobora kuvuga ko mushobora gutsindwa n'ibitsindo byinshi. None nkirihe banga muvuga mwakoresheje kugira mushobora gutsinda uru rukino? Si kwanza cyo kituma tunafunga ni confiance, tukora confiance na tulikuwa mwakiti watu tunajua tu kisi tuwafunga machi ya kwanza na machi ya pili tawafunga juu kwanza yao walicheza bila determination. Alafu na sisi tukiwa na determination ya kusema ifo pale watufunge mo tugawe. Na ikafika tokea Mungu akatusaidia tukaweza kuwafunga. Iyo muri kumukina n'abakinyi nk'aba ubona ari aba professionnel bashoboye gukina mu gikoma komeye i Burayi n'ahandi, ni kihe bibafasha mwibwe nk'abakinyi mukiri ngaha mu gikina ngaha muri championnat ngaha? Cha mara kwanza tunakuwa tunashukuru, ni kitu cha kwanza kucheza nao inabidi kiatusaidia hata tunawoga. Juu kishacheza na ni captain ni bazongiza Saido, Seleman ni watu tunaonaga kuma stade, tunawalipia mafranga kusema tuwaone. Hicho kwanza kitupatia nguvu kuona tuko kapabia kucheza match zote ziko mbele. Bakunzi ba DFTV Sport tukaba twashoboye no kwegera abarorerezi kugira bakunzi ba DFTV Sport tukaba twashoboye no kwegera abarorerezi bari ngaho ku kibuga kugira batubwire uko babonye no rukino. Urukino mwaka wakiriye gute? Twebwe ukuntu twabonye rukino, equipe ya Kavumu ni equipe ikomeye cyane. Icyo twari dukeneye ni ukubera murabona yuko abakinyi b'intamba mu rugamba ingufu ziriko zirahera. Abahungu bacu nabo baracafiste amaraso yo kubandanya, mu gihe mubona nawe nyene bafise kazoza twasaba ko mwo baserukira kugira ngo
batera imbere. ugerageje kuraba iyi timu yaserukiye intamba mu rugamba twabona ko ari amazina mwamwe akomakomeye niki wobona wabonye babuze kugira abashoboye gutsinda runo rukino muri make dushatse kubivuga neza twavuga duti uko byari bimeze byari sawa ariko twabonye yuko hari kitagenda neza na cyane mu bakinyi baserukiye intamba mu rugamba kuko bamwe uko twabiziga siko twabibonye aho bamwe sinzi yuko ari sport nkeyi ibintu by'umuvuduko utari gose ariko aba bakinyi bo muri Kavumu kabisa bari bashoboye sinzi ahubwo bibaye ngombwa boraba bakaba bahafi cyane kuko harimo ababizi cyane. Iki gikorwa cyateguwe cyo kukinira inkino ngaha mu gihe twari tuzi uko hari haciye igihe kinini yatankino ziba ngaha mu Burundi no mu makungu mwacakiriye gute mwebwe nk'abanyororeretse? Mu bisanzwe twacakiriye neza kuko na ntaryo twari turindiranye igishika ku kuntu tuza turakurikirana abakinyi bacu b'abarundi ariko kubera iki kiza cyateye turabona yuko kiriko kirasubiza ibintu inyuma na cyane yuko mu rwego rw'inkino tubona ko menga ntibiriko biravansa neza kuko uko twariko turabiha amahirwe siko turiko turayibona na cyane ko imyimenyerezo kumbe itari kwiragenda nkuko yategerezwa. Niki wosaba abantu bateguye iri higanwa? Ikintu twosaba abantu bateguye ihiganwa nuko bokongereza imace nyinshi tukaguma tuzirorera kandi nka twebwe tukiri abajene turakwiye kuza turaraba ibintu bijanye n'umupira narijya twebwe abajene usanga hari byinshi tuza duhurumbira bitatwega ariko tugiye mu bintu bijanye n'ivy'umupira bituma twese duhuza kandi ntihagire uwino mu bundi. Murakoze cyane. Murakoze namwe.